Iyi ni radiyo BBC Gahuzamiryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41. Ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri interineti kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudence Ngiyumva. Wiriwe howe uteze amatwi BBC Gahuzamiryango aho uri hose ku isi, hikaze kuri radio, kuri Facebook live ndetse no ku mirongo migufi ya shortwave. Dore ingingo z'ingenzi turambura mu kanya kuri uyu wa mbere tariki ya 27 z'ukwezi kwa karindwi. Muri Somalia imibare ya leta ivuga ko abantu bari hasi y'ijana gusa aribo bishwe na COVID-19, ariko ibimenyetso byakusanyijwe na BBC ishami rikora inkuru zicukumbuye muri Africa Eye biragaragaza ko imibare yo mu bice byo mu cyaro iri hejuru kurusha itangazwa. Umwuga wo kwigisha nta sano ufitanye nini no gutwara ibinyabiziga, ariko byose bitanga mikoro. Mu gihe rero amashuri afunze mu Rwanda, Olivier Wimana yafashe icyemezo cyo guhindura akazi ke by'agateganyo. Byagenze gute? Nari umukozi n'ubungubu ndiwe ukorera leta, urumva ni ngewe ubazwa ibintu byose. Mpita mvuga nti ntabwo ari byiza ko umwana wenda yazarwara nkajya gusaba umuntu amafaranga kandi mfite moto. Mpita mfata umwanzuro. Murumva uwo mwanzuro cyo wamugejeho mu kanya. Mu Rwanda kandi leta iravuga ko iri mu myiteruguro yo kwiyambaza abajyanama b'ubuzima mu rwego rwo guhashya indwara ya COVID-19 nyuma yo gukina imikino muri stade zitagira abafana mu kwirinda ko umwaka wa shampiyona warangira nta mupira wongeye guterwa ikirenge. Amashampiyona atandukanye ku mugabane w'Uburayi kera kabaye arangiranye amarira n'ibyishimo ku makipe atandukanye. Murabyumva mu mikino muri biganiro wowe na Florentine Kwizera. Ndagaruka muri studio kurambura ibyo byose nyuma yuko Robert Patrick Misigaro abageza ahandi makuru avugwa ku isi. Samirana radio yacu dukunda cyane, radio yacu dukunda cyane, radio yacu dukunda cyane, radio yacu dukunda cyane, radio yacu dukunda cyane. BBC Gahuzamiryango. Igisirikare cha Israeli kivuga ko cyapfubije igitero cha Hezbollah ku rubibe hagati ya Israeli na Libani. Igisirikare kivuga ko cyarashe ku mugwi w'abagwanyi bariko baragerageza kwinjira gwihishwa muri Israeli, babarasa bamaze kurengana imetero nkeyi ku butaka bwa Israeli. Amakuru ava muri Libani avuga ko Hezbollah yarashe ibisasu vya misile ku kiduga c'ingwano ca Israeli, ariko igisirikare ca Israeli cyabihakanye. Hashizwe video kuri internet zerekana ibivugwa ko ari bitero vy'ibisasu vya Israeli ku kigo c'ubworozi ca Sheba kiri ku rubibe. Uruhagarara rumaze iminsi ari rwinshi kuvaho umunywanyi wa Hezbollah bivugiwe ko yishwe na Israeli mu ndwi iheze. Hezbollah yari yagabishije yuko izokwihora. Kenya yongeye ukwezi ku kiringo c'umukwabo w'ijoro mu gihe muri ico gihugu ingwara ya coronavirus ibandanya kwiyongera. Umukuru w'igihugu Uhuru Kenyatta yagabishije ko igihugu ngo kiri mu rugamba n'umwansi akomeye kandi ataboneka. Utubare tuzoguma twugaye ikiringo kitazwi, kandi kugurisha inzoga mu buriro vyabujijwe. Umukuru w'igihugu yavuze ko atewe mwitwarariko cyane no kwiyongera kw'abandura mu bakiri bato muri Kenya, abagiriza kuba bafata ibintu minenegwe bigatuma bashira mu kaga igihugu cyose. Gushika ubu Kenya imaze kubonekamwo abanduye COVID-19 bashika ku bihumbi 17, nayo abo imaze guhitana bakaba ari 300. Hagati aho ishiramwe rijejwe amagara ku isi OMS ryagabishije ko ibihugu bidashobora kwisunga kubuza ingendo hamwe no kugara imbibe vy'igihe kirekire nk'uburyo bwo gukumira ikiza ca coronavirus. Igiciro c'inzahabu caduze gushika ku rugero rutari bwaboneke ku masoko y'amafaranga. Ico cuma c'agaciro gahambaye ubu kigugwa amadolari arenga 1,940 ku magarama arenga gatoyi 28. Inzahabu ibonwa na benshi mu bashora imari nk'ikintu cyo kwizigirwa mu gihe ibindi bicuruzwa bishobora gutakaza agaciro igihe cyari cyo cyose. Ni inkuru ya Andrew Walker mushikirizwa na Mark Niyonkuru.
igiciro c'inzahabu kenshi na kenshi nico cifashishwa mu kuduza ubutunzi mu bihugu bitunze habaye ikintu gisubije inyuma ubutunzi kw'isi. Iki kiguzi c'inzahabu cagumye kiduga kubera ikiza ca coronavirus ahanini, none ubu naho carenze ikiguzi c'ibihe vyose vyabonetse gishika no ku rugero cashitseko mu mwaka wa 2011. Impande y'ikibazo cugarije amagara y'abantu kw'isi, ukutumvikana guhagaze ahanini muri politike hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubushinwa vyaciye intege abagwizatunga. Ikiguzi c'inzahabu caduze bivuye ku nyungu ntoya iboneka rimwe na rimwe iri munsi y'ubusa yavuye ku mitahe imwe y'abahora muri uru rudandazwa hamwe n'amadeni y'ibihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubudagi. Aya na makuru ya BBC. Umukenguzamateka mu mugambwe wa Republicain yiyamirijwe kuri internet nyuma yaho avugiye ko ubucakara cari ikibi gikenewe kubaka Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tom Cotton umukenguzamateka wa Arkansas ivyo yavuze vyasohotse mu kinyamakuru yahaye ikiganiro, avuga ko rero ngo atemera icyumviro cy'uko Amerika ari igihugu cubakiwe kwivangura rifatiye ku rukoba. Bwana Cotton yahagaze ku vyo yavuze, yongera ko yuko ngo yasubiyemwe amajambo yavuzwe n'abatanguje igihugu ca Amerika mu gihe bo ariko babona ubucakara, ngo kandi nawe ubuyemeranya nabo. Mu ndwi iheze yashikirije integuro y'itegeko ibuza gushira amafaranga ya leta mu mugambi w'inyigisho w'ikinyamakuru New York Times ugamije gusubiramwo gusuzuma ingaruka z'ubucakara. Umunyepolitike akomeye atavuga rumwe na leta ya Tanzania Tundu Lissu yatahutse nyuma y'imyaka 3 ahatswe kugandagurwa. Amajana y'abantu bashigikiye umugambwe wiwe Chadema bavugije impundu igihe yashika ku kibuga c'indege mpuzamakungu ca Dar es Salaam. Bwana Lissu anenga cane leta President John Magufuli akaba yari yahungiye mu Bubiligi. Yari yavuze ko ngo ashaka guhiganirwa ikibanza cy'umukuru w'igihugu mu matora mu kwezi kw'icumi kwimirije. Bwana Magufuli ashaka gutwara ikiringo ca kabiri, akaba yaragirijwe n'amashirahamwe mpuzamakungu haranira agateka ka muntu ko ahonyora ku gateka, akaba kandi ngo anabera intambamyi ukwishira ukizana mu gushikiriza iciyumviro. Sentare mu Misiri yahanishije abagore 5 bavuga ari kijana ku mbuga hwaniro igihano cyo gufungwa imyaka 2. Bagiriwe n'icaha cyo gushira ku mbuga hwaniro ubutumwa butarimwo ngo urufasoni, bukaba rero ngo bubangamira umuryango mu Misiri. Ni inkuru ya Sebastian Asher mushikirizwa na Jacques Nitegeka. Amakuru hava mu rukiko rwahamije icyaha Hanen Hussam na Mauda Al-Adam n'abandi bagore 3 amazina yabo atamenyekanye, aravuga ko abo bagore n'imiryango yabo baguye mu kantu bacyumva umwanzuro w'urukiko. Ibihano byo gufungwa bahawe n'ibyambere ku bagore bazwi cyane mu Misiri ku mbuga nkoranyambaga, hakaba hashize ibyumweru bike abategetsi babamagana. Hashize igihe hatabwa muri yombi abantu biganjemo abagore bakiri bato bashinjwa gushyira kuri internet amavideo y'urukozasoni. Ku mbuga zo kuri internet abo bagore baboneka biyambariye imyenda igezweho bari mu guceza basa nk'abigana indirimbo. Impirimbanyi zo mu Misiri zatangije igikorwa kuri internet cyo gusaba ko barekurwa. Abategetsi mu Misiri birasa nkaho barimo kubikora kugira ngo bashimishe bamwe mu banyamisiri bagisimbaraye ku bya kera babona iyo myitwarire idakwiye. Iyo nkuru ya Jacques Nitegeka nayo isoje amakuru yandi y'ingenzi avugwa ku isi mwagizwagaho na Robert Patrick Misigaro. Ikaze ku makuru arambuye duhera mu Rwanda, aho leta ivuga ko iri mu myiteguro yo kwiyambaza abajyanama b'ubuzima mu rwego rwo guhangana n'icyorezo cya COVID-19. Minisiteri y'Ubuzima ivuga ko iyi virusi ya corona ishobora kumara igihe kinini mu bantu, ndetse bityo bakaba bagomba kwitegura guhangana nayo ku buryo burambye. Imwe mu nzira rero zoroshye ngo ni ukwiyambaza abajyanama b'ubuzima ubundi badakorera umushahara uhoraho, kandi benshi basanzwe baniyambazwa mu kuvura izindi ndwara. Twashatse kumenya uko bizakorwa, mvugana na mugenzi wacu Jean Claude Mwambutsa, ntangira mubaza icyateye ifatwa ry'icyo cyemezo. Leta y'u Rwanda yavuze ko isanga iki cyorezo cya COVID-19 gishobora gufata igihe kirekire cyane kikiri mu bantu, kandi ko kugira ngo gihashywe ari uko leta yafata ingamba zireba igihe kirekire, niko kwiyambaza abajyanama bo mu rwego rw'ubuzima, kuko nibo benshi kandi basanzwe begereye abaturage,
bari basanzwe baniyambazwa no mu zindi ndwara. Ariko se abajyanama b'ubuzima ko basanzwe biyambazwa mu ndwara tuzi ko zoroheje kuko ahanini atari abaganga babyigiye, none bazashobora gute kwita kuri iyi ndwara ikomeye idafite urukingo n'umuti, ikomeje kandi guhitana imbaga y'abantu ku isi? Dr Nsanzimana abisobanura avuga ko abajyanama mu rwego rw'ubuzima basanzwe bakora akazi gakomeye kurusha ako bahamagarirwa ubu ngubu. Avuga ko basanzwe bafite uko bapima abarwayi ndetse bakanafata n'ibyemezo bimwe na bimwe birimo no kuba babatera inshinge. Akavuga ko ibi ari byo bikomeye ugereranyije n'ibyo basabwa kwita ku bantu batararemba cyane ba covid cyangwa se bataranagaragaza n'ibimenyetso, abangaba kubitaho, kubabuza kujya mu bandi bantu. Akavuga ko ibi bitaremereye ugereranyije n'ibyo bari basanzwe bakora. Uyu ni Dr Sabin. Abajyanama b'ubuzima uyu munsi tuvugana barapima indwara nka malariya, bagapima umuriro, bagatanga ibinini ndetse hari n'aho batera urushinge. Rero covid yo abenshi mu banahura nayo nta nubwo bakenera ibyo byose, bari ukugira ngo gusa ngo yumve ko ari bugume mu rugo nagera ikimenyetso, akeneye kujya kuvurwa bya nyakuri abe yajyanwa. Abajyanama b'ubuzima ubundi nabo tubabara nk'abaganga bacu. Hafi 70% y'abantu barwara malariya mu Rwanda bavurwa n'abajyanama b'ubuzima. Abajya ku mavuriro ni abantu 30 kugera kuri 40% gusa. Ni ikintu rero cyatugaragarije yuko n'izindi ndwara bashobora kuzivura kandi ubahaye ibikenewe ukababwira ibisabwa bitagoye cyane bazabikora. Mu bihugu bitandukanye abakora mu rwego rw'ubuzima bagiye binubira kenshi kubona ibikoresho bibarinda bya bindi mu ndimi z'amahanga bita PPE. Iki cyorezo uburyo cyandura gitandukanye n'izindi ndwara bari basanzwe bafasha kuvura. None nk'abo bajyanama b'ubuzima baba bafite gahunda y'uburyo bazarindwa cyane cyane ubwandu mu gihe barimo gufasha mu kuvura iyi COVID-19? Uyu muyobozi w'ikigo cy'igihugu cy'ubuzima avuga ko mbere y'uko bagira icyo ari cyo cyose basaba aba bajyanama b'ubuzima gukora, bazabanza kubaha amahugurwa ku bijyanye n'uko bakwita ku muntu ufite ibimenyetso bya covid cyangwa se bayikekaho, ndetse bakanabashakira n'ibikoresho bijyanye no kubarinda. Nk'ubu ngubu yari amaze kwakira ibikoresho bari batahawe n'ishami rya Loni ryita ku buzima OMS. Ibyo bikaba byari birimo ibyiganjemo twa dukoresho dupfuka isura, utwo abandi bita mask. Akavuga ko utwinshi muri utwo ngutwo tuzagenerwa abo bajyanama bo mu rwego rw'ubuzima, ndetse bakanahugurwa cyane mbere y'uko basabwa gutangira kujya ku murimo. Twaba tuzi igihe iki cyemezo kizashyirirwa mu bikorwa? Nta gihe yaritangaje kizatangira gushyirwa mu bikorwa, ariko wumvise uko mu ijwi rye avuga ndetse n'uko ikibazo kiri kwitabwaho mu gihugu, birasa nkaho bitazatinda cyane, nubwo atavuze ngo ni nk'uku kwezi cyangwa mu byumweru bingahe. Jean Claude Mwambutsa twaganiraga uri i Kigali. Tujye muri Somalia aho imibare ya leta ivuga ko abantu bari hasi y'ijana bishwe na COVID-19. Ariko rero ibimenyetso byakusanyijwe na BBC ishami rikora inkuru zicukumbuye muri Africa Eye bigaragaza ko imibare yo mu bice by'icyaro iri hejuru, kandi ko coronavirus ishobora kuba iri ku isonga y'indwara zica abantu muri Somalia. Inkuru ya Jamal Osman murayumva mu ijwi rya Yvette Kabatesi. Bwa mbere ukihagera ubona icyumba kimwe cyonyine cy'indembe za COVID-19 ari cyiza cyane. Ibitambaro by'ubururu bikikije ibitanda, ibikuta bifite irangi rishya, ibikoresho birasa n'ibigezweho, ndetse n'abaganga basa n'abambaye imyambaro yabugenewe. Ariko hari gusa ibitanda 20 ku baturage bagera kuri miliyoni 16 biri mu bitaro bya Martini, bimwe mu bimaze igihe kirekire cyane i Mogadishu, kandi ntibifite ubushobozi buhagije. Bamwe mu baganga basanze ako kazi gafite ingaruka nyinshi bahitamo kukareka, abandi basanga kuhaguma ari inshingano zabo. Umwe muri bo ni Dr Hirwa, umugore ukiri muto. Nahisemo ubwanje gukorera abanyagihugu bacu. Imana ishimwe, ndanezerejwe no kubikora. Kugeza mu mpera z'ukwezi kwa kane, abantu 32 bari bamaze gupfira muri ibyo bitaro, bamwe kubera ibura ry'ibikoresho by'ubuvuzi. Benshi mu bagwayi bapfa kubera kubura imashini zibongerereza impwemu.
hari umusore umaze kugezwa muri ibyo bitaro ku kanya. Abaganga bamaze gupfusha abantu babiri kuva mu gitondo, ariko ntibifuza kongera gutakaza undi muntu. Ariko hirya yaho umwe mu bakorana na Dr. Hirwa aramwongorera amubwira ko nta bikoresho bihari. Biteye isoni, ntabwo yari amahugurwa turimo. Uyu murwayi ntabwo ari ku cyuma kimufasha guhumeka, afite ibintu bimucometsemo kandi arimo guhabwa umwuka hakoreshejwe intoki. Iyi mudasobwa yagombye kubikora igihe nk'icyo umurwayi yashyizwemo imiheha imufasha kuvurwa. Hatari imashini yongera umwuka ikora, abaganga ntibashoboye kurokora ubuzima bwe. Yari afite imyaka 34, akaba asize abana 11. ubu ndiko nandika icegeranyo c'ibitigira by'impfu za hano mu bitaro. Imibare itangwa na leta igaragaza ko hamaze gupfa abantu 100 bazize icyorezo cya COVID-19 muri Somalia, ariko Dr. Hirwa yibaza ko imibare ishobora kuba irenze iyo kuko hari abapfa benshi banze kujya ku bitaro bya Martini. Abantu bibaza yuko ibi bitaro ari nk'ahantu ho kuza gupfira. Bahafata nk'ibohero aho binjira batazoshobora gusohoka. Barakubwira bati ntunjane ku bitaro bya Martini, ntunjane kuri biriya bitaro. Byorutwa nuko nopfira mu rugo rwanje aho kunjana hariya. Imyemerere ishingiye ku idini igira uruhare runini mu buzima bw'Abanyasomaliya. Nubwo icyo cyorezo gihari, imisigiti yakomeje gufungura. Bamwe muri bo bemeza ko kwizera kwabo kuzabarinda. Jewe nemera yuko wandura ari uko Allah abishatse, nta wundi n'umwe ashobora kwandura. Ibyo nivyo nemera. Umwe mu bayobozi b'umusigiti mu idini ya Islamu avuga ko mu gihe kingana n'ukwezi amaze gukora ibyo bita jazana cyangwa amasengesho y'abapfuye ku bantu 60 bahoze basengera mu musigiti we. Mu minsi 10 ya mbere ya Ramazani n'iminsi 15 ya nyuma y'ukwezi kwayibanjirije twasengeye imirambo myinshi. Isengesho rya janaza yari myinshi cyane. Abenshi bavugiwe ayo masengesho y'abapfuye ntibigeze bajya ku bitaro bya Martini. Impamvu yaba ari iyihe? Abantu benshi ntabwo baje kubera ibihuha byinshi, kubera ko abantu bafite ukwemera mu bintu bitandukanye, rero ntabwo bagiye kwa muganga. Hagati aho imva ziragenda zuzura vuba vuba. Africa Eye yasuye rimwe mu marimbi makuru ya Mogadishu ari ryo Barakati mu rwego rw'iperereza. Kuva mu kwezi kwa mbere hari igice gishasha kinini cyatangijwe cyuzuye imirongo y'imva zacukuwe vuba. Biragoye cyane gucukura hano muri iki gihe. Urabona aha hantu n'ubutaka bw'ibumba. Gutegura imva buri munsi ziba zihari buri gihe. Adan, umwe mu bacukura ibyobo by'imva, yavuze ko asigaye acukura nyinshi kurusha uko byari bisanzwe. Tumaze amezi 4 hano kandi ubu umubare w'abapfuye urarenga 2,000. Imirambo irakomeza kuza. Imyinshi ntituruka mu bitaro bya Martini. Abantu baracyakomeza gusenga ariko nta guhana intera hagati yabo. Abicwa na COVID-19 bose ntabwo ariko baba baturutse ku bitaro bya Mogadishu. Biravuga ko hari abandi bapfa mu bindi bice by'igihugu. Birababaje kuko nyuma y'imyaka y'intambara urupfu ni ikintu Abanyasomaliya bamenyereye. Cyakora kuri ubu umwicanyi ni COVID-19 yica icecetse. Wakabikamenyerwa nkakeza koko rero iyo ni corona mu kanya turanagarukaho mu kanya saa 1:12 mu Rwanda no mu Burundi. Iyi ni BBC Gahuzamiryango yumva no kuri Kisoro FM muri Uganda no kuri BBC Gahuza.com. Kuri Facebook uratwumva na turebe ugiye kuri BBC ku rubuga rwacu ugashakisha BBC kuri Facebook nyine. Mu kanya turagaruka ndi Prudence Ngyumva.
dusubire mu Rwanda tukiri kuri coronavirus. Muri iki gihe rero isi yose yugarijwe n'iki cyorezo, hari abantu batari bake batakaje akazi, abandi bagahagarikwaho by'agateganyo kubera impamvu zitandukanye. Hakaba nabo rero akazi kabo katarongera kwemererwa gutangira kubera ingamba zafashwe n'amaguverinoma atandukanye ku isi mu rwego rwo kwirinda ikwirakwizwa ry'ivirusi. Mu Rwanda bamwe mu bagitegereje ko imirimo yabo isubukurwa batangiye kwishakira indi mirimo mu gihe cyo kubona icyabaramura. Uko niko byagendekeye Olivier Umuhire wari umwarimu mukuru w'ishuri ryisumbuye, ubu arakora akazi ko gutwara abagenzi kuri moto. Abigenza gute? Byatangiye gute? Ive Bucyana aramusuye abimusobanurira muri iyi nkuru. Yego, nabaye nkoze umumotari by'igihe gitoya. Ni bwana Olivier Umuhire ari kuri moto ye ashakisha abagenzi. Namusanze mu karere ka Kamonyi mu majyepfo y'u Rwanda. Arakora akazi kazwi nk'ubumotari, ariko si umumotari usanzwe, kuko mbere ya COVID-19 yari umwarimu mukuru ushinzwe amasomo ku ishuri ryaho ryisumbuye Isonga. Ikibazo cyo guhindura akazi impamvu nagifashe, natangiye kugitekerezaho numvise bavuze ko tuzatangira mu kwa 9, twarafunze amashuri mu kwa 2. Nari umukozi n'ubu ngubu ndiwe ukorera leta, ariko madamu yakoreraga prive. Yahagaritse akazi mu kwezi kwa 3, urumva ni ngewe ubazwa ibintu byose. Mpita mvuga nti ntabwo ari byiza ko umwana wenda yazarwara nkajya gusaba umuntu amafaranga kandi mfite moto. Ngize amahirwe fungura moto, mpita mfata umwanzuro. Avuga ko aho tangiriye gukora ubumotari yinjiza amafaranga atari make. Ubusanzwe naha mu cyaro moto ukorera bosi amuveresa 3,000 ku munsi. Moto yanyweye nawe nyine yibariye, nanjye niko nabigenje. Navuze kuri konti nzajya, hari konti nari nafunguje, nzajya niveresaho 3 buri munsi. Arenzeho inyagomana mu mufuka, ejo nkagura esansi cyangwa se nkagira utundi tununguramo nyine dufasha mu buzima busanzwe. Hano mu Rwanda amashuri ntaremererwa kongera gufungura imiryango nka zimwe mu ngamba leta yafashe zo kwirinda ikwirakwizwa ry'icyorezo cya coronavirus. Ntiharanamenyekana igihe amashuri azafungurira. Ubusanzwe akazi k'ubumotari gafatwa nk'akazi gasanzwe ko kwirwanaho, mu gihe abagakora bafatwa nk'abaciriritse. Ese Olivier Umuhire ashobora kuzareka akazi yari asanzwemo ko kuba umwarimu mukuru akigumira mu kazi ke gashya ko gutwara abagenzi kuri moto? Gukorera leta no gukorera leta, cyane ko iyo tuvuga ngo gukunda igihugu, cyane ko uyu murimo mukoze imyaka 10 w'uburezi, nagiye nkubyaza umusaruro ku buryo mbona binshimishije. Ntabwo rero nabisimbuza, cyane ko kuri moto haba risk ziruta izo mu kazi k'uburezi. Akazi k'uburezi usibye abashobora kuba babigoreka bakavuga ngo bahembwa make, ariko ni make ariko araza. Ntabwo ari nko kuvuga ngo uyu munsi ngo ngonze umuntu cyangwa se barangonze, moto irapfuye ngiye kuyikoresha, cyangwa se hari ibyo utujuje barayifashe, gutyo. Ariko ubwarimu ugiye ugakora icyakujyanye kandi ukagikora neza, biguteresha makuruta kuba muri iyo mihangayiko kuvuga ngo uyu munsi nibamfata nibagira gute, naho bihuriye. Olivier Umuhire usoje inkuru twagezwagaho na Ive Bucyana. Izo risk rero yavugaga, niba utumva igifaransa cyangwa se icyongereza, dushobora kugeranya tukazita ingorane z'umurimo. Reka none nkora ikiri kinamico runana y'ejo. Mu kiganiro runana cyo kuri wa 2 twabateguriye ishyano gusa. Nyiramariza, ndakumva mu Hanadini ibishyimbo bye nk'uko wabyemereye mu nama. Ngwiki? Stefano nawe. Stefano, ndakumva. Ugomba kugenera umwana wawe indezo. Ariko narume. Kutajya kubizana Nyiramari. Ni 12:45 kuri BBC. Isango n'ejo hano kuri BBC Gahuzamiryango. Rero mbere yuko tugera kuri iyo kinamico ejo, reka ubanze wumve siporo cyangwa se imikino na Jean-Claude Mwambutsa. Imikino kuri BBC Gahuzamiryango. Mwiriwe neza nshuti za BBC, ikaze muri iki kiganiro cyacu. Duhereye mu mupira w'amaguru muri shampiyona Tanzania yarangiye mu mpera z'icyumweru. Ikipe ya Azam yatakaje umwanya wa 2 ku mukino wa nyuma inanirwa gutsinda Tanzania Prisons bakanganya ibitego 2-2.
Yanga Africans niyo yabyungukiyemo kuko yashoboye gutsinda Lipuli igitego kimwe ku busa, bityo ikarangiza umwaka ku mwanya wa kabiri uyemerera kuzahagararira Tanzania mu marushanwa ya Champions League. Simba yo yamaze kwegukana igikombe ikaba ishoje umwaka ifite amanota 88 mu gihe Yanga ifite amanota 72 ku mwanya wa kabiri. Tukira muri Tanzania, iyi kipe ya Yanga yamaze gutangaza ko yasheshe amasezerano yari ifitanye n'umutoza Luc Eymael ushinjwa kuvuga amagambo arimo ivanguraruhu yerekezaga ku bakunzi b'iyi kipe. Umubirigi Eymael yamaze gusaba imbabazi avuga ko kwita abafana wa Yanga inkende byavuye ku burakari n'amarangamutima, ngo ntabwo ari imvugo yamuvuye ku mutima. Ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Tanzania ryamaze gutangaza ko ryiteguye kurega uyu mutoza mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA. Mu Bwongereza, shampiyona y'umupira w'amaguru waho yaraye ishojwe, amakipe amwe arara mu marira mu gihe andi yaraye mu byishimo bitagira ingano. Mu makipe atatu yahataniraga imyanya ibiri yo kuzakina imikino ya Champions League, Manchester United na Chelsea nizo zaraye neza nyuma yo gutsinda imikino yazo y'umunsi wa nyuma. United yashoje umwaka ku mwanya wa gatatu itsinze Leicester ibitego 2 ku busa, bityo Leicester itakaza Champions League, cyakora izakina igikombe cya Europa. Chelsea nayo yari ifite akazi katoroshye ko gutsinda Wolves imaze igihe ihagaze neza kandi yabishoboye yitsinda ibitego 2 ku busa, gusa yarangije iri ku mwanya wa 4 inyuma ya Manchester United. Nubwo banganya amanota 66, ikipe ya Ole Gunnar Solskjaer irusha Chelsea ibitego 15 ku byo bizigamiye. Ikipe ya Leicester ntiyashoboye kujya muri Champions League, ariko rutayizamu wayo Jamie Vardy niwe wegukanye igihembo cy'uwatsinze ibitego byinshi. Vardy w'imyaka 33 yatsinze ibitego 23 ndetse ahita yesa n'umuhigo wo kuba umukinnyi ukuze ushoboye kugera kuri iyi ntego. Indi kipe yahiriwe n'uyu munsi wa nyuma ni Aston Villa, yashoboye kuguma mu cyiciro cya mbere atari benshi babitekerezaga. Nyuma yo kunganya na West Ham igitego kimwe kuri kindi, Villa yageze amanota 35, bityo irangiza umwaka ku mwanya 17. Bournemouth na Watford n'amanota 38 kimwe na Norwich ifite amanota 21 zo zamanutse. Mu gihugu cy'Ubutaliyani ho ikipe ya Juventus yaraye yegukanye igikombe cya 9 cya shampiyona yikurikiranya mu gihe hasigaye imikino 2 ngo irushanwa rya Serie A ry'uyu mwaka rirangire. Igikombe cya 9 yikurikiranya cyatumye ikipe ya Juventus yiyongera ku rutonde rw'Iburayi ashoboye kwesa uyu muhigo. Ayandi ni Celtic yo muri Ecosse ndetse na Ludogorets yo muri Bulgaria. Ikipe ya Lyon yo mu Faransa niyo iza hafi yizi kuko yo yakegukanye inshuro 7 zikurikiranya. Mu gihugu cya Espagne ho, mu gihe abantu benshi bakomeje guhwihwisa ku cyamamare Lionel Messi ashobora kuva mu ikipe ya Barcelone, umukuru wayo Josep Maria Bartomeu avuga ko yizeye neza ko kapiteni we naho azajya. Hari abavuga ko Messi atishimiye imyitwarire y'ikipe ye ndetse na bimwe mu byemezo bifatwa n'abayoboye ikipe. Hari n'andi makuru avuga ko ikipe ya Inter Milan yaba imureba icyoroshye, gusa Bartomeu akavuga ko yizeye adashidikanya ko Messi atazagenda nubwo atagaragaza impamvu ashingiraho iki cyemezo. Messi wegukanye igihembo cy'umukinnyi watsinze ibitego byinshi uyu mwaka, afite amasezerano muri Barca agomba kurangira n'umwaka utaha. Turabashimye inshuti mwakumwe natwe, amakuru yacu natuyasoreje. Mu gisho ryiza na Jean Claude Mwambutsa. Urakoze Jean Claude Mwambutsa. Ngira ngo kubakunda rero shampiyona yo mu Bwongereza, itariki nshya ya shampiyona nshya yamaze gutangazwa ni ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa 9 wishyize muri kalendari yawe. Rero mbere kuva muri studio ya Kanunzi yashubije ijambo Robert Patrick Misigaro atwibutse amakuru y'ingenzi avugwa. Robert ari mu yindi studio. Kenya yongeye ikiringo cy'umukwabo w'ijoro mu gihugu cyose kubera ukwiyongera kwa bandura coronavirus, kikaba congewe ko ukwezi kose. Umukuru w'igihugu Uhuru Kenyatta yavuze ko ibihe barimwo ari ibihe bikomeye mu gihe bahanganye n'umwansi ataboneka. Utubare tuzoguma twugaye ikiringo kitazwi, nayo kudandaza inzoga mu buriro bikaba vyabujijwe.
igisirikare ca Israel kivuga ko capfubije igitero ca Hezbollah ku rubibe hagati ya Israel na Libani. Igisirikare kivuga ko ngo carashe ku mugwi w'abagwanyi ba Hezbollah bariko baragerageza kwinjira gwihishwa muri Israel. Nayo sentare mu Misiri yahanishije abagore batanu bavuga rikijana ku mbuga hwaniro igihano cyo gufungwa imyaka 2 ngo kubera gutesha urufasoni igihugu ca Misiri. Urakoze Robert Patrick Misigaro. Nanjye nakubwira ko niba ari bwo gifungura radio yawe, leta y'u Rwanda iri mu myiteguro yo kwiyambaza abajyanama b'ubuzima mu rwego rwo guhangana n'indwara ya COVID-19. Abategetsi bavuga ko ishobora kuzamara igihe ibana n'abantu. Aya makuru ushobora kongera kuyumva ugiye kuri bbcgahuza.com cyangwa se kuri Facebook ugashakisha BBC Gahuza. Yarabowe na Florentine Kwizera, nafashijwe na Jonathan Glia ku bahanga bw'ibyuma kugira ngo amajwi abagereho arongorotse. Ndi Prudence Njumva wakoze guhitamo BBC Gahuzamiryango. Uraraharya.